hari sezerano namuha ya mbere ndamubwiye atarongoye je sinzorongora atarongoye naje sinzorongora Jaramubwiye ati nzomubera mu garçon d'honneur nimba nzo mu garçon d'honneur nkaba ndabishaka yego je nzokora ibishoboka byose mpaka mvuga ati mu mwaka 2025 mpaka nyeretse umukunzi wiwe 2026 cyo twitegura ha mu bukwe tugwinjire byanke bikunda ego ya kibondo tubonye kuri stati urongera utubwira ngo ni mushiki wawe ko bose ndabazu Shawe ya vraiment sinobesha kandi ari je nyene nabishize ku mugaragaro mbona kigihe kigeze sivyo ego nta mpamvu kubandanya twihisha sometimes kubaho nk'umustar biragoye arige gusa igihe bikunanira urazagiye twanga gupostinga tuvuga ati umukunzi wanje sati bashaka kumutwarira amajambo mabi abantu bakagenda guduteranya ariko narabiravye ndavuga ati sha reka nambari rugamba nibavuga nzorwana okay ivyo rero iyo ni esprit y'umuntu sivyo je impamvu ya mbere namuhisha yari kubera sinashaka ko hobamwo ibibazo mu rukundo rwacu sivyo kuko urabona tuzwi n'abantu benshi tuvugwa na benshi tutazi rero ntomenya ivyo bagenda kumubwira ya urumva ko nkuko ndamubwira ko ndamukunda wese ko ndamuprotege ya urumva sinabikoze ku bwanje ahubwo nabikoze ku bwiwe ya siwe yabimbwiye ahubwo nijeje nyene navyibwiye kuko ya naravye novuga ati yari umwaka mushasha so rero nabonye nipfurije abandi bantu bose bahafi we sindamushire kona mbona ni sinobikora niyo mpamvu namushize ko cyambere bisaba amasengesho sivyo kuko ntabwo twigwe tuvyigenera iki nacyo cyose gira umwanya wacu so rero kuri ivyo ijya ntambwe muzodufasha gusenga ariko twigwe turavyifuza kuri apari yacu turavyifuza hama uko nibaza ibindi ivyo mwabonye bijya nyene birakwiriye ni murundi kazi ego sikukunda umukobwa w'umurundi kazi mbona abana beza ya ntatwe w'umurundi kazi no bampovye yego oya yego kweli Chris mumeze neza murakomeye aho ko nibaza amasaha murajyanye ariko tubereka mwazi icyo turakora guys bakunze b'ifilme ndundi tuko tukorera bwebwe right now turi mu bikorwa bya script n'amasomo ariko mwazi icyo hama mu gatondo mwatubona dusharana twirira duhera kwacu mukatuvuga turatuvunikira turashizamo twakoze twatwara ya majoro menshi no masaro katika jeshi manager Você vai posting. Já vou posting. Foto manager. Vamos posting. Ariko vamos fazer um goya. Mama, Zani Black. Dico Entertainment. Okay, yeah, hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Natwe turashima ndiho niwe abigira akabigirura niwe akora amateka tukabahereza ibintu nk'ibi for real. Your boy ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador, niwe muba muri kumwe imisi yose. Happy new year everybody, everywhere you are kabisa. Happy birthday 2025 niwo mwaka tuba turimwo, muzogira imigisha. Tubashimira ku rukundo mutwereka na ntajyo mu gusubscribing ariko kandi mukadusharinga ibyumviro byanyu kugira tubandanye twubaka umunsi ku munsi. Umwaka nk'uyu twakiriye ubwa mbere kabisa witwa Izo Chris the real bad man, ni wagiye gupfubura canke yugurura uno mwaka. Kwizera yuko bwana Chris utera imigisha ganiro byanje ntibice bisubira mu ntuze no nzi neza uno mwaka wo kukayangana byake bikunda tu wo kukayangana ukabona nyene yuko waje wanakayanganye uyu mugabo ibintu byo kuberwa ngo ni ibintu vyiwe ntarinda guhigisha kabisa dikora kivyo bintu izo style utanguranye iyo ngofero bayita ngofero raje sizo kuri bayita oya yaga ico nzico ni ntariyani naje ukuntu mbona je nayikuye kwizi nabonye ikura kwambara bajya abantu baragira nanje vuga uwo mwaka ni maka nzoragira abantu baraho cyo mvuga kanaje rigire nk'umuntu nyene aragira wewe buragije inkoni y'icumi iragira abantu naguragiye intama y'icuma zini impene nta nubwo ari inka oya
kuragira abantu bataye umurongo kabisa cyane. Muri kino kiganiro tukaba turi kumwe na Gihuhusi Beauty Salon, bamwe mu bantu bariko baragukorera amateka kabisa, ukorera service utabona handi hantu na hamwe. Uri umukobwa ukaba ukeneye ivyitwa manicure na pedicure, bano barabikora. Ukeneye ko bagusokoza mu buryo buri naturel canke bakagukubita amamesh mu mutwe ukamera nk'umuzungu kabisa w'umwaka canke w'umutaliyani, bano muri Gihuhusi barabikora. Ariko kandi no ku bahungu ntibabibagiye, bafitiye salon aho ugenda bakagukora ukamera neza mu mutwe, ugasanga usa na Chris nkuko kabisa aba yabikoze, usanga Chris yaciye muri Gihuhusi Salon. Gihuhusi batanguranye ibintu bizima. Ariko kandi si ivyo vyonyene, iruhande zaho bafise ico bita Gihuhusi Bakery, aho baguhereza ama bread utobona handi hantu na hamwe, baragukubita amasambusa, bakakubita icitwa amabenye y'ikizungu kabisa, bakaguhata Rolex n'amakeke, bakakubwira bati utwiture kabisa, twebwe ibintu tubigukorera neza. Bakafise icivuga kivuga ngo you deserve to feel beautiful, haba mu buryo bw'uburyo umuntu asa, haba n'uburyo kandi afungura akamera neza. Ariko kandi turi kumwe na Iseke Films, nyuma yo kugukubita Don't Force in Love, niko bavyita Don't Force Love canke Don't Force in Love. Don't Force Love. Don't Force Love. Nagombe ndaguchallenge nombe gutanga umwaka icongereza waciye bagiye. Baragarutse na filime y'agakura, yo bakubwira bati nimba mwarakunze filime mu Burundi, nimba mwararavye nyinshi, bo ntibavuga ngo haraje na kuruwaza, ariko barakubwira ati turaje tuguhereze films nziza cyane. Ego. Cyambere ndiko novuga ati guterera icyumvira kwico kintu rubuza ku filime shasha wa Iseke Films zigomba isore. Iseke urabazi nawe? Of course, ko kintu bamenya. Ko mumenya abantu ni company ikomeye y'amareresi ngaha mu Burundi, gute ntoyimenya. Rero irakomeye ko haragara tuvanga Iseke irakomeye. Uzi impamvu? Je nzi igikorwa cabo kimwe ntabeshi, nico narinzi. Don't Force Love. Kindi narinzi. Nta nzira y'ubuzima wigeze ubona. Mbeshere nga. Nta nzira y'ubuzima wigeze ubona. Diko, come on. Ubiriza, urazi kimwe novuga, umuntu niyakora neza mutera amashugwe, mubwiza ukuri, kubera bica bituma muri we ashaka gukomera kurusha wageze. Iseke impamvu navuze ati irakomeye nuko umaze gukorana nabo project zirenga zibiri. Muramaze gukora project zibiri. Yego. So iya mbere ni yo waruvuze ino iya mbere ni inzira y'ubuzima. Inzira y'ubuzima. Ya kabiri ni igomba isohoke. Uko nibaza ino musi niza gusohoka. So rero impamvu navuze ati ni company ikomeye. Icya mbere nuko tumaze gukorana. Ndamaze kubona differa y'ukuntu bo bashaka ibintu byabo, ukuntu byodoga n'uburyo n'inguvu bashiramo. Niyo mpamvu ze ko bikomeye. Wow. Kabisa. Kumbona turaza kubagera ko, ariko bwana Chris ubanza umbwire uko umwaka wa 2024 wagenze. Icoze cyo uragusize n'ubundi uri umusore wa muhungu we, kandi gahunda twari dufise ari ukurongora uno mwaka. Ndiko kurongora umwaka, ako nibaza byose n'ubugombe bw'Imana, ntabwo ndabitegura, ariko bisa nkavyo nyene. Kuko kuvuga nta wuzejo, gusa ibyo dukora no munsi nivyo byubakejo. Kuba ku munsi ko ndaha gusa ntararongora, ibisobane ko nijo ntazwa ntararongora. Ariko Imana niya bikunda. Nizere yuko no mwaka utagusiga Chris mu busore. Tugushire mu mugumwe w'ababandi batazigera barongora, tumenye ko muteye ikirenge mu ca Pawulo. Gusa hari sezerano namuha ya mbere ndavuga atarongoye je sinzorongora. Rero je sino muhimu. Ese ko reference guma ari Ahmed. Twamede usanga ari umwana muto ugasanga cyumusumbye imyaka. No. Ahmed, impamvu muze Ahmed. Okay, basi ni kirori cyacu sivyo. Yego ni grand frère. Aradukura ari byisha twigisha mu mareresi. Rero ibintu tumurabirako. Ariko ni imyaka sibike. Atarongoye naje sizorongora. Nk'ubu usanga hari ukuntu nyene bitagenda neza, wocuka umurindiri. Urazi impamvu no muri. Yego abantu batabikora kubera ubugwayi. Amede ntabwagwaye ahubwo wosanga afise projet nini yakurusha kwanzi yo kurongora yikurongora barashyize pembeni, ariko kimwe cyaramubwiye ati nzomubera umugarso donner, nimba nzomubera umugarso donner nkaba ndabishaka, je nzokora ibishoboka byose mpaka mvuga ati mu mwaka 2025 mpaka nyeretse umukunzi wiwe 2026 cyo twitegura hama bukwe tugwinjire byanke bikunda. Nateri ntambwe rero urumva yuko azibiye imigisha ya benshi. Uyu mugisha we wawe ushobora gusanga hari undi musore ari nyuma avuga ati hariho n'uwundi ashobora kuvuga ati Chris atarongoye.
nanje sinzorongora Cyane ugasanga ubona uwo muntu nawe nyene avuga ati nakatarongoye sinzorongora umva ni shene alimentere umugani w'ababandi amedaraba kuri ibintu mu nzira so aho ni kurundi ruhande ariko wa mugabo wenyine impamvu je nabonye uko no mwaka uza no kubikora umwaka uheze ukubisa abantu surprise baravuga bati wa mungu rero Chris uva yanyegereje ibintu bamwe ngo Ronera Mutoni abandi ngo Yerere ngo akunze muri Tanzania ngo hehe man kumbe umwaka umaze utweretse ibintu toto kawaka wana ego ya kibondo tubonye kuri stat urongera utubwire ngo ni mushiki wawe ko bose ndabazu Shayo ya vraiment sinobesha kandi arijo nyene nabishize ku mugaragaro mbona ko igihe kigeze sivyo ego nta mpamvu yo kubandanya twihisha sometimes kubaho nk'umustar biragoye arige gusa igihe bikunanira rero urazagiye twanga gupostinga tuvuga ati umukunzi wanje shati washaka kumutwarira amajambo mabi abantu bakagenda guduteranya ariko narabiravye ndavuga ati sha reka nambarira urugamba nibavuga nzorwana je gusa narakangutse abati Chris antuka yashobora kuba yanyweye kuka wine kenshi kuko ati bijya bintu wabikoze nka sasa zijora ka wine kageze mu bwonko kubera si bibi ni abari ni uburenganzira bw'iwawe ariko no kubera ko menyereye n'umundi nkuko ruvuza abastari barakunda guhidinga canke kunyegeza ubuzima bwabo bwa relationship kubera ko benshi muri bo ngo baba bakunza abarenga umwe bagatinya ko nibayerekana uwo wundi hahandi bakunze bica bisambuka okay ivyo rero iyo ni esprit y'umuntu sivyo je impamvu ya mbere namuhisha yari kubera sinashaka ko hobamwo ibibazo mu rukundo rwacu sivyo kuko urabona tuzwi n'abantu benshi tuvugwa na benshi tutazi rero ntomenya ivyo bagenda kumubwira urumva ko nkuko ndamubwira uko ndamukunda wese ko ndamuprotege urumva sinabikoze ku bwanje ahubwo nabikoze kubwiwe no kuvuga ngo yarakubwiye ati sheri uno mwaka ugahera utampostinze bihere no so yabimbwiye ahubwo nijeje nyene navyibwiye kuko naravye novuga ati yari umwaka mushasha so rero nabonye nifurije abandi bantu bose bahafi we sindamushire ko mbona ni sinobikora niyo mpamvu namushize ko wow birakeneye ko tumenya andi makuru arenza yo twabonye uyu mukobwa ninde abahe muri mu rukundo nyene gwanyago muraza gutera intambwe imwe twareko tuvuga canke n'inka byo gucira ingatubiraho by'abastar ajya ntambwe wavuze icambere bisaba amasengesho sivyo kuko ntabwo ari twigwe tuvyigenera iki nacyo cyose gigira umwanya wacu so rero kuri ivyo ijya ntambwe muzodufasha gusenga ariko twigwe turavyifuza kuri apari yacu turavyifuza hama uko nibaza ibindi ivyo mwabonye bijyanye birakwiriye ni murundi kazi ego uzikukunda umukobwa w'umurundi kazi mbona abana beza ntatwe w'umurundi kazi nova mpomvye yego yego kweli wowe cyane so umwaka tumaze rero ni umwaka wagenze gute muri kariya yawe ruvuze kariya wumve bino bikorwa abantu bagukundiye nivyo icambere umwaka uheze no gushimira Imana nawe uronse mwimigisha myinshi njeje nye ntari niteze kuko burya twige turakora ivyo dukwiye gukora hama Imana nayo igahezagira so je narakoze ivyo nari nkiye gukora ariko Imana ikira navuze ati no yankubise surprise kuko ibintu vyanje vyagenze neza kurusha uko navyifuza kandi tuma mpura n'abantu bagaciro kuko mu buzima bwanje nubaha abantu kuko aba bantu nyene Imana nibikoresha nk'uwo mwaka 2024 narugutse umuryango mushasha ariho nari mpejeje kuvugira ucuvugaga kwe kuvuze ko bakomeye yego wow umuryango mushasha you mean Iseke Films okay nyuma yo kukubona umwanya munini mbogera tanye kubona kwa Sabas for real ndavyibutsa abantu kwa Sabas urahava wabonekanye igikorwa kinini nakubonye nk'ubuvuba ni byinshi ariko ni imva ya mwihora niho hantu kabisa mwakubise uno mwaka ndavuga ati Chris arabaye Chris King is the king mvuza ka King nitubipfe no kubera iryo zina wagiswe muri filime wari kurakinamwo ariko kandi urabandanya kugeza igihe mugiye no mwihiganwa bivuga ko ryo bajyara guhungabanije nyuma yo ko mwari mugiye wari ugiye ufise ibikorwa bibiri byiza First Cup kwima habe no ashani heka nimba banahemba no wifotoje neza gusumba abandi ni waraberewe nta kantu nakamwe wigeze uronga wavyakiriye gute ari amariza ati ya First Cup okay icambere kuri jewe kuri je naho basi batari gutora jewe nka koma acteur w'umwaka sivyo ivyo byari ibintu biri simple kuko burya
iyo umuntu ari mwihiganwa haba mu gutsinda no gutsindwa rero ugenda byose uyakiriye icyantangaje nuko ari ibintu naniteze nabonye byahindutse ariko navyo yego byarambabaje sinobesha nk'umuntu uraza abantu nye turababara ariko hari ikindi kintu cyanyigishije to yego akoshaka kujana save the date imva yamwihorera iyo ukabura n'akantu no ego go kuri ya pare yaje sivyo save the date hamwe na imva ya mwihoro hamwe n'iga filimo kwetu kwetu yarabaye surprise kandi vraiment kuri kwetu nibigeze bakora ikosa ego nararavye vraiment ndabona ujya mu director nyambari bakadamagizina namusamvuze Lionel oui Lionel okay ego yarakoze neza vraiment yarakoze neza kandi we kigihembo yaragikwiriye uri mu type ari un peu professionnel ego igihembo cyo yaragikwiriye ahubwo abaje nyuma yiwe sha niba utigazovuga ati none nkuna nciye ko gute sha nukuri abarundi ntitwabandanya kugiterambere ryacu mu mareresi rizova kuri sambrage hari ibindi bintu vraiment okay ko kibasi kwetu twaba twarayishigikiye nukuri twarayijyana nyene kubera iki mwese muyihuriza ko mukavuga atari kizisigaye kabisa ntabwo zikwiriye ikibanza ca zaronse nukubera yarakoze turabona vraiment ko yakoze hamwe hama nibindi turabona vraiment ivyo bintu harimo kakaniye kavuga ati mwene wacu ubu turazinanye ibintu nk'ivyo kimwe je no saba festival vraiment umwaka uza bazokwikosora atari uko ngo ntuzosubirayo nagiye numva amajwi y'abantu bakwegera bavuga bati badagize ikintu bahindura rino higano ko ntacyo tuzosubirayo cyane ukuri tuzosubiramo cyangwa ngo mwitegurire iryo wanyu namwe mutanga ama award vraiment twebwe igihari tuzokorera umuryango wacu abafana dukorere YouTube festival tuzoyeba vraiment abakubikuri batukubisagashi badukoze ku mutima sambrag barabe bikosore maybe nimba haraho bakoseje kuko je ntabwo mba hano kugira ncu rubanza ibintu ndavyakira uko nabibonye muga nimba abantu bariko barahuriza ku kintu ari benshi maybe habari impamvu na cane iyo abari higanwa rihurimo n'abantu baba legend bafite experience mu bintu byari byiza yuko bakonsidera ivyiyumviro byabo iyo hari ibintu byakunze habariho n'ibintu byanse wananiriwe he muri 2024 muri 2024 kugira aho hantu hahera unakosora wa mugabo okay kuvyerekeye amareresi ko mutera ahantu nagendana nirigwa nahise aba director bagi barankosora ego ivyo nivyo abantu benshi batamenya burya twiga abakinyi tugirwa n'aba director kuko burya mu director niwe abazi neza neza akavuga Chris ndamukeneye mu ishusho urumva gacyambumba ukuntu waba bakeneye urumva hari gihe swata bakeneye Chris abe umuntu ashavura n'umusansusi urumva rero naniwe niho acavuga arankorije so rero umwaka uheze noshimira aba director bose nakoranye nabo guhera kuri director Mede guhera kuri Juste muri Save the Date no muri inzira y'ubuzima ari Iva Joel urumva abo bose n'aba director agenda akorana nabo bagiye baranyungura ikintu so ikindi kintu cyanyuma no vuga ati nakoreye ikosa cyane muri 2024 watangaje itarike y'ubukwe reka ndege kukuvugira sinzi ko ari hajya sinige watangaje itarike y'ubukwe besha abafana no baracidoga yego ako kantu suvuga ati baracidoga ijya tariki baramenye cyari cyo kwera muri Save the Date barayimenye vraiment utarike ko yari Save the Date ikibazo nuko rabo babitawe nabibaza Save the Date kari umunsi w'ubukwe gusa baca babyegereza umutima swate yari umunsi nyine nanjye bandasiye ya muri Save the Date nicyo gituma bayise Save the Date ijya tariki ijya tariki nyene yari kwiga December 12 sindavyibuka neza niyo tariki bandarisiye muri filme uva ntabwo bakwiye gukonsidera yuko umuntu avuze ngo Save the Date buri gihe baca bavyumva muri context ya mariage rero ahantu nakoreye ikosa nini ya 2024 nuko abantu benshi bari biteze yuko ibintu ndimwo biri serie bijya by'ubukwe bamwe baca bagenda bavuga ati gatwara kinishije imitima yabo ngabagiye gushoneshereza impundu ariko naho sinananiriwe cyane kuko nakunda bikorera abo ego nukuva nivyitwa amakosa wayaguyemo uri kuragerageza kunezereza abakwagiriza kuko mwikoze abakunzi baje sivyo abakurikirana ibikorwa byacu ubwo twebwe abakinyi ba filme nyamba dushatse gutanga message y'umwicanyi ngerageza uburyo bwose nkambara ijya image y'umwicanyi sivyo rero kijya gihe nashatse gutanga ijya Save the Date ijya tariki ndayibemeze urumva byari ngombwa nyene ko nambara usika babona na Chris agomba yitemo umwana so rero naragerageje ndabyinjiramo hama kubyinjiramo nabo bacayifata nka nyavyo okay rero batwihanganire niko kazi kacu ariko bavyumva ko tubikora ku bwabo
rero kubera ko bisaba imbabazi kandi numva menga nta kosa riri uzi igituma ndabisabira imbabazi nuko abantu batahura gutandukanye sivyo kuri je muri je ndatahura katakosa nakoze nawe ukatabira katakosa nakoze ariko hari abantu bayifashe nk'ikosa ya cyane cyane hariho nk'abasineaste bagenzi bacu uko nibaza warabibonye warumvise ijambo yarateje induro nyinshi kabisa ya rero cyane nibundi ko ndasaba imbabazi mu majambo make kuko urazi nanjye ndi umwana w'abantu ari gihe usanga ari ahantu nabishuye bitari bikenewe kuko nanjye nafashwe n'isavu ndishura wale wakaze ya birashika gusa aho bari hose ndabubaha kandi bamba barire tugiye gutangura umwaka mushasha tutangure twiyegesheje nkaje umwaka navuze turi umwaka wo kuragira intugwa zatakaye yego umukozi w'Imana ngo kuvuga ijambo ry'Imana haleluya yego amen amen wibaza ko umuntu ariko arabivuga atanu umurongo umwe wo muri Bibiliya ngira umurongo umwe muri Bible ncangura ndiko tuvyihoze tubandi habe no mwitanguriro kweri nani nkuru ya Adamu na Evuzi bana mwitangurira ishonzi batanga kubwira ukuntu isi yaremwe kangahe igice cya kangahe umurongo ari igice cya mbere ku murongo wa mbere avuga ariko Chris waguye nabikwira uziko wize Sunday school akogero bakaba atamurongo numwe muri Bible no oya jewe imirongo ndayizi gusa rero bisaba ko mbafise Bibiliya yarananiye kubosa ubwenge sikirenga nedari sana so bwana Chris ni kihe gikorwa rero kigiye kugurura uyu mwaka ya uyu mwaka igikorwa kigomba cyugurure ni igikorwa cya Iseke Films cyitwa Intimba yago umuhungu nimvukira yo mukina wa kabisa Intimba ego sinzi ko rakivuze nabi mana mufashe guys Chris wavugiye Intimba you know Intimba banza umbwire nakufashe naje wavugiye navukiye mu Kayanza sivyo uvuge mu kwizoni kwitaro bikuru byo mu Kayanza nuravukiye iki kirundi gica kiza gute ko mu Kayanza bavuga ikirundi ciza nishaka kubace banza ni Bujumbura nkiri muto kumukoro kwero ukavanga Intimba nta kireze ariko wabitaho reka ko nabitaho ni Intimba dimwe ni Intimba baba bacumvise ni simpaka ngo umuntu ngo yavuka Bujumbura canke hehe ni ibintu byinshi twatuzo ni nka Maxa yango yakwicongereza usanga umu Nigeria afise ko avuga England afise ko avuga United abantu bose afise ko avuga to Intimba rero ati nigiye guta ni Intimba y'urukundo Intimba y'ubuzima kwa ayitwa Intimba gusa gucyo ni Intimba gusa series niko novuga ariko ni filme cyambere ifise inyigisho komeye cyane ko nibaza wumvise basi n'izina ryayo hari kintu nyine cyo utangura kuyumvira cyo baza ibibazo byinshi ariko ni filme yo wawe ugiye kuja kuri channel yawe no ntabwo ari waje ngo cakina abafana bipfuje umwanya munini ngo utangure ibikorwa byawe n'ubu ne yaragera je ntiharagera ndashaka kubwira ndashaka umunyeshuri ndashiga ibintu byinshi gusa mu majambo make novuga nk'iki wanje kuko igikorwa nkoranye na Iseke cyangwa umuntu ari we wese mu majambo make ndimwo ndagifata nk'iki wanje kuko ndagifashe nkuko ari cy'abandi sinogikora neza so ngerageza nkavuga nk'iki wanje kugira nawo mbona habaye mu ikosa ngerageze kubona ko ari jewe nkuzi ikosa jeje nyene so rero ifilme nkaba cyane cyane ntumiye abafana banje abafana b'ifilme ndundi abafana ba Dick Entertainment ko iyi filme yamaze gusohoka sivyo iri kuri Iseke Films bahamagariwe kuza kuyiraba kuko ni filme ishobora kuraba umwana ishobora kuraba umukobwa ishobora kuraba umupapa ishobora kuraba umukecuru kuko harimo inyigisho zitandukanye cyane gose ziri mu kategori z'abo bantu bose mvuze guhera ku mwana kugeza ku muntu ageze mu myaka y'ubukuru sivyo so ni filme jeje nyene ndikunda kina yanteye musi yamwe numva meganorira aya Kirisi urasubire byabe wigeze kuvuga ngo tuzanye filme ngo reka ngo manze ngo mfata agafoto ngo nitaba hit ati no gukina nzoce ndabi ariko Diko nakubeshe none oya byarabaye kabisa Diko Jesse shaka gushingira intayiki ibintu kubigira kabire biraza kukuvuna bimvuna no uzi impamvu Diko twege bakinyi kabire wikurikiranye umviriza twege bakinyi bamarerese iyo turakina filme turashobora kuyiregera tukavugiye kuri pourcentage yo gukundwa hari kwizi nijya se mwaje muvuga ngo tuzanye ubunyegere canke intozi bimwe Diko nikanga umaze kunkoresha ikiganiro kakubwira tugomba dusore filme ukumva ndamvuze gusa ni filme nziza ndabahamagare mu irabe simvuga ibintu byinshi urageze kubivuga muri warubizi ati raho nyene iraje nuteranye nani uko muteranye nani
wewe warabivuze ati raje mbwa ntimungore cyane ego sinzi nuko meze muri hama ora kiyahura rero so iyi filme nukuri nubugira kabiri ndabivuze sivyo jewe je nyene njina yikinye sivyo n'amasene ntarimwo nari nyuma ya kamera ndiko ndaraba sivyo ego vraiment umwandisi yanditse yanditswe nande abanditse hano turabazi baba bafise ikaramu nziza ni Joel muramuzi cyamamara kivingozi Joel Sky Joel Sky uriya mutipe ngo numwanditsi mwiza ego vraiment kuri jewe no mufelicita kuko je vraiment je ndakunda abanditsi impamvu nkunda abanditsi nuko mu Burundi urabona abanditsi bacu baracyari bake ariko rero mbonye bariko baradugana inguvu muri je ndaryoherwa kuko icyo nkunda namavuga ati ubumwe bwacu nibwo buzodushikana ku kintu twifuza sivyo rero ndose abantu batatu bane bashobora kwandika story umwe wese ku mutwe wiwe ibaze bagiye ahantu hamwe bakandika story hoza dufise point imwe for nokuri nigeze kubona na comment hano naguciriyemwo ngo amende nimba ari umwanditsi mwiza ngo akwiye gutangira kwitega mbo ni umuntu yareka aramubwira ati urabe hange utinye umuntu yitwa yareka avuga umuntu wo muri Major yongera agaruka ku muntu yitwa Joel Sky ati amede nimba ari umwanditsi mwiza ararabe neza abano bantu babiri uzi impamvu kuko burya twebwe novuga ati nka par exemple ndagwaye nk'intare mu ishamba intare mu ishamba ntironderana n'udukoko dutodoto sivyo ironderana turanayicaka ikigirisha nk'iye cyatuma ironderana n'ibikoko binini ariko ikiyibagirwa ko burya bukoko buto buto bushura umwanya kuyikura ku nyama yarikirajya umvuriza umviriza kubwira 2023 nta banditsi twariko tubona ko baraduga nkuko bako baraduga ariko nji 2024 naho nabanditse amvuga ati ivyo ni biki I swear ego nukuri hariho uwitwa Joel sivyo wewe tuko turanamuvuga mwana mumvise sivyo hariho Iva nabona abantu bako baraza ku ngufu nyinshi ifanisha no nyine numupeteri karagenda abizamwe ko rero je kuntu meze je abantu bose ndabaraba je nabajye bakinyi barya mwamura gati bari hasi kiniki ndabaraba nkavuga ati burya muntu nzubaye gatazonchako urafata kanyo ukara ibikorwa byawe je nambukiye mu Burundi ntakurikirana yego je sinkurikirana ivyanje muga yaba ubundi ndabaraba nkavuga ati burya muntu akaraza neza so rero kimwe kuri jewe intimba sinzi ko nabivuze neza so ni filme kuri jewe yankoze ku mutima ni filme buri umukobwa ari wese cyangwa buri umugabo ari wese yubatse ugwiwe cyangwa umuvyeyi afise abana akwiye kuraba iyo filme irimo inyigisho imwe itandukanye cyane je impamvu nkundire resi zo mu Burundi nuko muri twebwe twigisha ibintu vyiza sivyo twigisha ibintu dushaka gukura abantu mu nzira bakava mu nzira mbi nziza so ndabahamagariye cyane gose bayirabe kandi ntibavyibagirwe ni muri Iseke Films baje kuri YouTube channel baraza kuyibona kandi nabonye part 1 nimbatari episode 1 amaze gusohoka yego twanayipininze hano hasi bayirabe niyitangura no muri community yacu irahari kabisa yakinyemwo bande hambavu ya wewe irimwe ivyamamare irimwe ivyamamare Iseke bafise amafaranga kabisa wagurutse umuntu nka Chris Iseke nakubwiye company ikomeye I swear kubivuga uko sinavuze gati nka irakomeye cyane gose no mu buryo ahubwo ikomeye ku mutima uzi impamvu gufatira reso mu Burundi ukayisuka mu mutahe icambere bisa nkuko bukinya kamari uri cihe swate aragaruka ico kintu bazobibenye umuntu wese ashaka kutumera ngo amahera azozaze banavuga ati jewe ngiye nteze umutwe ico nzonkura naco zotega umutwe so muri Iseke bakora ibishobotse gute rero muri materiel bipanga ku kinacyo cyose umukinya bakeneye kikaboneka sivyo umukinyi cyasaba kiba gihari cyane cyane nka twebwe tuba twike ku biharuro byacu navyo turagerageza tukabihuriza so kandi urumva bakabandanya bagufata nk'umuntu nyene ariko arakora ivyiwe ibakora nk'ujya muntu barisha kuko ari umuntu akurisha umuhunga gukoresha nk'umugabo agucunaguza rerere nico gituma harimo akantu k'umuryango harimo akantu ka friendship urumva ariko rero nico gituma nakubwiye ati umwaka uheze narungutse umuryango akaba ari Iseke nuko nabonye mana abantu ndibunguma nsara benshi bakunda kuvuga kudasoma script n'ibikabwira cyo n'umutekano nisarira urumva ariko nta munsi ndabora bavuga gasoma script gasunda brag ya urumva kuko je da brag uko nibazo rabizi muri kuraciringa mu behind the scene kabisa ni kumeza sinigera mbona nyine bashaka kubigira umukazo kuko jeje mba nizeye mvuga ati script ndayikubita nta kibazo ariko nabo nasanze banyizeye urumva je ukuntu meze ndakunda umuntu anyereka ko mfitiye ikizere kuko umuntu iyo umufitiye ikizere bituma ari ibintu bimwe mwatokora
ya so rero kuri jewe bankoze ku mutima kandi ku by'ukuri umuntu ari we wese yumva yuko akeneye novuga ati company yose yoshura kuza gutembera cyangwa yokunda ndampamagariye muri iseke yego vraiment ko turavuga abayibonetsemo hambavu yawe sorry naravyibagiye ambavu yaje harimo Kanyana baza Kanyana muramuzi Kanyana rimwo yego harimwo hakabo Mika w'Ingozi sinamuzi izina giwe original mbwa numvise menga ni Ivete ariko abantu benshi bamuzi kuri Mika baramuzi Mika baramuzi ya harimo Monia Monia okay Monia muto nawe nyene n'umunyengozi n'umunyengozi Monia komenga Force yo n'ingozi je namunye menga amafilme y'abanyengozi ego novuga ati kariyeri yo yayitanguriye ingozi kandi menga umunyengozi arono uko nibaza abamuzi baraza kubisha mu makomante uyu yitwa mbari Kristera arimo navyibuka ntarimo iyi project ntayiremo Kristera nta urimwo ya hakaba harimwo na Joel nyene yarakinyemwo Joel yarakinye ni dialect ya ni director kandi yarakinyemwo kuko ni n'umukinyi mwiza Joel yego sindara bagtengize we kabisa we rero we ntiwamukurikiranye kuva Ingozi Joel na Joachim bakinana Mo hari ukuntu umuntu mubona muguka utava ngo reka mfata kanya ndabe uburyo yagitinga nyene mbe no vati n'umukinyi mwiza canke n'umukinyi araho bibaye ariko umuhaye devoir yo kuja kumuraba ndabizi kuri umunyarusako umuhungu ya so hakaba harimwo na Rey muramuzi Rey ya umuhungu wanje kandi Iva Christ nawe akaba arimwo ya turabebasha abandi ya hamwe na Mr. Khan arimo ya nawe narimwo filime irimwo abakinyi kabisa ya filime irimwo abakinyi hari nabandi ntogenda mvuga kuko ni filime yahujije abakinyi benshi ya kuko ni filime nyene yanditswe neza ya irimwo casting reza abantu benshi batandukanye kimwe gusa ndabijeje harimwo abakinyi gusa bakunda yego so rero vyanke bikunda amazina ranje arankanze kabisa hano hahuriye abo bantu mbona ubwo kofata abantu batatu Chris hakazamwo uyu mutipo muri Major TV yitwa Mr. Khan hakazamwo Kanyana Rey n'umwactor mwiza Iva bikora neza iyi film ishobora mu ma top 5 y'uno mwaka iraza kuza oya ndakubwiye tugiye kubanyigaza ko story nabonye ega vraiment jeroze ikintu kimwe je mu buzima bwanje singwanira vyose ahubwo ngwanira ya film hamwe umuntu ayiravye aba ari umwe ndavuga ati mwana nkoze ku mutima ya kuko twebwe tugwanira gukora ku muntu ku mutima ntitugwanira vyuzi no ikindi kintu nkunze nacuzi ni filime nke ziri hano ushobora gusanga ziri mu nyigisho zikora kugwaruka zigakora ku bantu bakuze zigakora ku bana zigakora ku bitsina vyose ya nico gituma nakubwiye ko yanditse neza abo bantu bose baziga yebo muhungu n'umwadoresa yige ubiriza bazokwicara bige n'umumamuzi afise novuga ati none bafise 70 afise abuzukuru n'abakwe n'abakazana bazokwicara yige ko yiri reka tubihanga amaso gusa uko nsanzwe ndakuzi ntabwo ukunze kwibeshera of course ariko kandi abaravye igikorwa ca mbere nukuri hari hagaco yuko Iseke Films bo baba bafise ukuboko kwiza ko kwandika bafise ibikorwa vyiza nakunze n'amasanamu bafise nibaza yuko ubaza kuduhereza ibintu bizima nabonye akantu gato kaka behind the scene uteruye Kanyana ariko yari karagenda kwe kurumenga impumyi zigenda niki numva kana navuga ati bino bintu nibiki tuzobibonamwe mbona nakandi gace ibintu bimeze nk'impinde ukuntu navuga ati Bujumbura harababutse noneho rero tuguma twaturire muri imisi twumva tutangure kwanza cyamaze gusohoka abantu batanguye kukiraba uhera uyu munsi nyero uyu munsi akora ikiganiro hagiye gusha so nivyo ngivyo nuko ibintu biba bimeze sinzi nimba hari ibindi bikorwa abantu bakwitegamwo hambavu y'ivyo canke nimba hari kandi kabijya muri Iseke kubera numva ariho uhereye abantu bo kwitega hanyuma je byinshi ndabirindira ibikorwa byamaze gusohoka byabaye byinshi gose burya niho nzongera ko guhamagara tukayaga byinshi cyane twevali waturaye ibikorwa abantu bigeze kuko uno mwaka ifoke dukora ibintu tugaruka tukanaraba uburyo vyagenze nibigume ku majambo gusa uko nibaza nta kindi gikorwa ubu vuba nzobonekamo atari yo yonyene so rero kuri ivyo ibindi bikorwa nivyasohoka tuzobandanya tubimenyesha ko mu Iseke ya tuzobandanya tubivuga wow musaza nagushimira cyane sinzi abafana bamaze kwiyongera ufise benshi cyane byanka vyakunda umwaka watanguye ufise ibintu wobabwira ufise ibyo wobipfuriza akanya ni gwawe kubakunze b'ifilme ndonde kubakunze ba Izo Chris Aichambere rabifurije umwaka mwiza umwaka mushasha umwaka muhire umwaka uzotubera nk'umugisha umwaka tuzoronka ivyo twabuze mu mwaka wa 2024
umwaka wo gukora, umwaka wo kugarukira Imana uko biri kose, kuko ivyo dushikako n'ivyo tukora byose ni ku bugombe bw'Imana. Ego naho ne burya ntakunda gusoma Bibiliya, ariko mfise ukwizera kurusha uko nsenga. Yo rero kimwe nizera neza ko ibikorwa vyanje byose bizoba birimwo ubugombe bw'Imana n'urukundo rwanyu, kuko ntafise urukundo rwanyu sinonka n'ingufu zo gukora. So rero kuri ivyo Imana ibanzigamire kandi ibaha ivyo mwifuza byose. Murakoze. Asante sana, ndagushimira kabisa nkuko bivuze ibintu wipfurije abafana bawe bikugaruke ko ibiheta ngabo ndwi. Amen amen. Ego kizewe ngo uvuze amen atakwizera ufise. Nari mvuze ngo ibyo wipfurije abantu bikugaruke ko byigwije ibiheta ngabo ndwi. Ego uyu mwaka bishoboke cyane wubake iminara izo krisabe izo kris hantu ushaka kugera uhagere ubandanye wigisha benshi bakwirebe bavuge bati twarungutse umuntu izo kris n'umukinye w'icitegererezo. Ama award mushaka ave kuri First Cup ahubwo munatware na za Nollywood za Hollywood hose mwinjiremo kubera hose birashoboka. Target ubu First Cup ushwarayikuyemo ukwinjira Niger Nollywood muyinyagaze za Burkina Faso mucakire kugeza twambutse Atlantic uko nibaza 2025 nirahera tutatangajije abantu. I swear kwizera ndagufise kabisa. Ndagushimira cyane musaza. Murakoze cyane gose. Ndabashimira namwe kabisa bakunze bacu ba Diko Entertainment, turacabakunda cyane ibyumviro byanyu turabikeneye, murazi yuko ari ingina kamaro. We love you so much. Hasta la vista. Diko Entertainment.